ico nzi nuko amasinyatire ya mbere ane twiyumviriye twateze umutwe kuko twabona ko ari ukwishora tuti hige twiyandike amazina yacu tudahunga nubwo biteye agahinda bidukwegere tuvyiyandike ko twebwe twemange ntibaze bayoragure uyu n'uyu kumbura atarazi n'iryo kete igende ryanditswe twebwe twisinye ntibibe ibintu bimwe bita tract rero dutatu mu mugambi w'uko umwe wese aca yimenya agende kuraba umugenzazi bahuje ivyiyumviro kuri iryo bara ryabarirwa mu Burundi asinye amubwira ati sinye iki kintu nikivuga aka kaja kariko karavuga kumara abantu kuko bantu twemange nitwapfa ubundi tuberekanye icyo twavyiyumviriyeko ningene tugomba gusaba yuko bihagarara twashize mw'iki yerekeye ibyo kwica abantu babarenganya baterekanye n'abariho baterekanye ibyo bicishije abantu nk'uko babazanye mw'igwanisho igipanga iki bivuye mu mirigi tukababwira tuberekane bajane mu ntahe intahe yivugire nabo bivugire n'intahe yabakubita mu gahanga n'isi yose izobimenye n'abana bazovuka bati banaka barakoze ibara mu Burundi baratumye dupfa bitiriki aho duca dukubitiramo rero n'akarenganyo gatuma abantu bagira ivyiyumviro bimeze nabi ntibashaka mugabo vyo kuko bitera akarengane. Rero igihe nari nkiri muri yaga Mukama bahora baza kurondera abana babona bakerebutse ababikira bakaza kuturondera tuje mw'ishuri. Rero kiriko barampamagara banshikiriye barahamagara ngo uzabuzara Degonde narimenye ko baje kutujana mw'ishuri ndihorera uzabuzara Degonde ndihorera hanyuma umutwe hariyo jeni ntagenda mw'ishure mama ko mbona atabana afise bazomufasha ibikorwa azabishobora wenyene kera rero hari ibikorwa vyinshi hariho imirima myinshi imeze neza kuko twari dufise ibitamizo twari dufise inka twari dufise impene hari ibintu vyinshi rero ibiterwa bigakunda hariho rero ivyo biterwa ndiko ndavuga vy'imirima bica mu mutwe niko nibwira mama ije nazo bishobora inka impene nkamuramba mu bigo hanyuma rero bampamagaye kenshi gatanu uyu munsi abo twigana muri iyo yaga Mukama baracatanga duhuye nishura nti usaba usase hari urumva kuba baguhamagaye ukumviriza ivyo ari vyo ugaca wishura wenyene ngo usaba usase hari vyari bitwengeje mugabo rero haheze imyaka ibiri nari ngeze mu mwaka ugera 9 y'ubuzima hafi n'ishiko jera no mu kwezi kwa gatandatu turabona bije abana batanu mu mwaka w'ishure mu kw'icenda urumva nari sinaka 9 n'amezi 3 ngumva bavyaranje bagize baje kunkora ngo bajane mw'ishure ababikira bakumva nishuye yuko ko yagenda ugenda mw'ishure shaka kandi wonde mbona wowe ubikujanye ivy'ishure mu buhombe ngo natwe tuba duhombe ko nari ngeretse nkagera na musaza wanje atari yajanye mw'ishure araheza aragenda mw'ishure hamwe umwana wamutekera agaca agenda kuyerera n'abagenzi biwe agaca abo bana nawe nyine uwo musaza wanje bagaca bataha abandi batashe ngo tuvuye mw'ishure murabizi bimwe bavuga ngo eko ntisomyere hama rero uwo mwana ibintu birebire vyamutumye adakurikiza atabandanya ishure ari mu rugero rw'umupatiri yitwa Ntabona mu myaka Ntabona Adriana hama sinzi ingene yabonye patiri Adriana Ntabona abaye patiri mu myaka ya 65 n'ivyo narakumbonye rero ngenda mw'ishure nanje kabandanya bambaye patiri bo hanyuma rero jewe ngira imana kuri uwo musaza yavuze ati genda mw'ishure ngira imana kuri basaza kuri bavyaranje bava genda mw'ishure hama rero haza n'ikindi
tuvuye kwigishwa ku munsi wa gatatu dutashe twatahana n'abanyeshuri saa sita bakagenda baradutukagura abiga muri yagamuka ivyo bisukundi numva ko kantu nyene karanshituye ndiko yagendagiye mw'ishuri numva habaye ibintu bitatu ab'ibumama n'uwo musazanje n'abo banyeshuri bagenda baradutukagura muza dutashe ivyo bisukundi ivyo vyaratumye mfata ingingo hama rero turabiganira n'umuvyeyi data bazi urumva iwabo ko batari barize ikirenga niwe yajanye mw'ishure aramperekeza kunyandikisha ico ndibuka nuko diregitrise yanyanditse akabwira data ngo muta umwana wawe kabisa ahatswe donc nari bwarengerane hama rero ndagira imana aho niga hari ikiganda muri Muramvya hanyuma ngira imana ndatangura ishure ngira imana irampezagira ndabandanya neza primaire ndabandanya segondere ry'imyaka ya mbere amashuri makuru imyaka ya mbere ajya imyaka 4 ndaheza ikiganda hama ndabandanya mu bukeye rero nahagiriye ingorane kubera irya bwimo nari naramaze kubona yuko icuka kitameze neza mu gihugu kuko hariho abantu baza barazembagiza mu gihumbi kimwe n'amajana 970 amashuri yo mu 2022 amashuri mato nayejeje mu 2021 hanyuma rero ncamandanyiriza mu bukeye mu 2022 hanyuma rero muri iyo 2022 numva nari mpejeje amashuri mato makuru yisumbuye mugabo nibuka yuko muri icyo gihe habaye icuka kibi cane niho bica abantu rero ku bwinshi nibuka yuko hariho umuntu yitwa avuga intwaro yakorana na komiseri Mosha iryo zina sinaryibagirwa baraje mu kwezi kwa gatandatu cyo kwa gatanu baraza baratwara abarimu bacu bitwa ba Kosima babiri umwe yitwa Kosima Gahungu undi akitwa Kosima izina ryiwe ubwo badutwaye tubona umunsi w'Imana baraza barayobora uko bakabaye tuvuye mu misa twari dukoranye mu kibuga turaganira babajana mu muduga babacuritse ico kintu cata mu muduga hariyo abandi nabe bacuritse basubiriye twebwe kw'ishuri twagize Imana barafashe hariho umunyeshuri twigana w'umututsikazi arafata agira lisi twavuye tubimenye natwe ngo badutware bagiye kurondera ingene badutwara ababikira b'ababirigi batwara iryo shure barabakira ni ukuvuga iryo kete yandikwa n'abantu bakurikiranye iki gihugu cabayemo nabo twebwe nyene vyadukozeko twararavye tuti ibi bintu biriko biraba biza gufata intumbero mbi nk'iyo mu 2022 hanyuma rero sinzi nyene burya Imana ikora uko ishaka yafasha abantu bamwe twebwe cane bari Bujumbura n'ivyo bibuka umwe ntajewe nagiye kumviriza inama zakozwe n'umugambi Prona zateguwe n'umugambi Prona mu mazone mu gisagara ca Bujumbura n'amakomune muri je nagiye kumviriza inama muvuze muri zone Bwiza kuko niho naba hafi hanyuma dusanga abandi bagiye kumusanga Dafroza dataze dusanga Deo yagiye muri komine Rohero usanga hari abandi bagiye mu yandi mazone turumva neza yuko umugambi wo kumara abantu wo gusubira gukangaza ivyatsi ngo vyakuze ubunini ukuri wateguwe ugomba guhitana abantu kuko wabahitanye kabiri hanyuma turaraba tuti rero ibi bintu turahura umwe wese aravuga sinzi ingene Imana yatumije kuri Rwanda koresha
twaragiye turahana amakuru aho inama n'amatelefone yari bwaze zingere twahuye turumvikana tuti buri wese ko yashikanye ibyo yabonye ibyo yumvise tukabiganira tukabiharira ko ntidusubire abantu ntibasubira gupfa batavuze nko 72. Yego nabo batovuga bose hagire kamwe bashirika hejuru bavuga iti ibara risubire kugwa naho ryatanguye abariko barabikora barabaho bahagarikira bahagarara kandi ibi bintu ni ukubikorana ubwenge kubikorana ubwenge tubikore turabe ingene vyohagarara kuko twaramaze kubona intumbero y'uko yafashwe ko bagomba gusubira kwica abantu bwinshi. Turavuga ibimenyetso byari bihari, abasoda bari batanguye kuza baragira bimwe bita gucunga za manevre militaire. Aha anje mu Gatumba twari tuhazi ko byabaye bagakomeretsa n'abantu. Twagiye kuraba abantu mu bitaro bwaha muri clinique Prince Jean Charles, ni hôpital ou clinique muri hôpital ou clinique Prince Jean Charles bakomerekeje. Barabakomerekeje bariko bababwira bati ni muri herero, nabo bati oya bituriha bihigwe n'abantu badukomerekeje. Hanyuma tukumva yuko muri Mbega na Marangara naho nyene vyagiye kubuka, bakagenda bakigenza ku bantu, bakagenda bakabavuruga. Niho havuye umuntu abikurikiranye havuye n'abajya abantu bavuye hasi bavuga bati bya bindi byo 72 nibyo biragatsweho nabo basiga. Ivyo ngabo rero twabiganiriye twumviriza tukaba tuzi ivyo bintu bimaze gushika mu bantu ingene baza bakomeretsa nyene bagira ati ibintu si vy'amahoro. Turahava rero turiyumvira dukora iki cohagarika ivyo bintu. Hakaba rero hariho n'uwo twakorana yadushikirije inkuru y'imbaho Dafroza Ataratatse, yari yagiye mu butumwa muri bwerekeye amasendika muri Kongo, ariko muri ico gihe bahita Zaire. Hama rero bagiyeyo bari bane hanyuma bagiye guheza ico gikorwa. Hagenda sekreteri umunyamabanga mukuru wa ITER abasanzeyo ababwira ati cuka sizi Burundi nta kigenda s'amahoro, ati muze mwiteguye ivyo byatubariye ingene bitegura niba yabibariye bamwize, ati hari cuka byinshi cyane, ati ndabibabwira muze gende nisunge tujane ntagire tuce mu nzira imwe. Hanyuma rero niho yaza nawe nyine akatubwira ivyo umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'abakozi mu Burundi ryarikiri rimwe muri ico gihe yatubwiye aratubarira. Hanyuma niho rero mu nyuma rero tuvuga tuti twumvirije ivyo bavuze mu nama, bavuga bati abo bantu abo bayobe ni aho bakabereye baza badusogotsa ni gukubura kandi tubamara n'abantu bagisubira. Inkuru y'umwana isubira jewe nari mfise abana babiri kurikirana muri ETS, abana babiri harimo umuhungu wacu n'umuhungu umusaza w'umugenzi twakoranye twiganye mu bukere twafataniye turabaye inshuti koko. Hanyuma je muri iyo nama nagiyemo mu bwiza ndakiriza ndabaza ati nubwo muvuga mwe muri kumugirisha inama mutubwire ibyo bintu ko hari abantu benshi bagize ikintu barishi, mwebwe rero muvuga gutyo muriko murateguza abantu n'ibyo mwateguye kandi byatanguye turabona ingene bigiye bicuka n'icyicaro. Ni jewe nk'akarorero
hariho abana babiri nzi kandi nkurikirana muri wese babwiye yuko bahagaritse abana bakabakura mu ishure, diregiteri akabakura mu ishure avuga ngo bafise imbugita munsi y'amamatera baryamamo. Cafatira ngaho none diregiteri bwira abo bantu bari bagisha inama, none diregiteri ashobora gufata abana akabakura mu ishure avuga ngo bagize bafise imbugita munsi y'ibitanda vy'aho baryama bazizanye ryari? Batakoranije abavyeyi twebwe dufise abana dukurikirana na bene abana ngo babwire ikosa bakoze, ivyo yovyemeza nde? Umudiregiteri yaratwaye yitwa Toyede, yaratwaye yitwa Toyede, ndanamubaza ko twari tumenyeranye muri ivyo vy'amasendika y'abigisha y'abacamanza n'iki bavyita mu federation professionnelle, imigwi niyo bakurikirana baraba ivyo bakora. Ndamubwira none mwebwe muriko muratugisha inama, nguwo umudiregiteri yakoze ivyo bintu ntahakoranye abavyeyi niba bari kure agakoranya abavyeyi bari hafi akababwira iyo ngorane y'abo bana akayerekana ivyo mugita bikaboneka ko kabisa abantu bafise abakavuze bose bazikoresha ni igiki cakiwe none ngo tuvyemere ko rero narabishikirije mu kanama twagize n'abandi bashikirije ivyo bumvise n'abandi dusanga bihumije hamwe nkaho twafata umugabo rero wo kwandika ivyo kete nivyo twabonye urwo rwandiko urwandiko ntirupfa ntiruhera n'amajambo yoyo nta nico amaze umwe barahinduka bakayahindura. Hanyuma rero duca dufata tuti gatwandika ikete tuyintumbere yiye izosinywa n'abandi turarubiro yari iyo guhagarika turabe abapfuye bari bapfuye muga ntihagire abandi kugira ngo. Hanyuma duca dufata ikindi ciyumviro c'uko yego kuryandika ni byiza, turyandikirane perezida w'utwara igihugu, perezida wa repubulika n'ibisanzwe ko niwe ari umugabo mu rugo ari mu Burundi, tuti turyandikiramo mugabo ntitwavyandikana tukaryandikira wewe bica bigenda gute tukarimushikiriza wewe ntashobora urabona kurishira muri fishi ikandikishwa ko ntitigeze aho nitwarisinya tuzakurisinya turi bangahe tubikore. Hanyuma rero sinzi umuntu yadutereye iciyumviro mu bantu nyene nabo nyene basinye basanze Christine yari umuntu yize akomeye yize Sorbonne w'umuhistoriye vy'akahise ahava aravuga ati kugira ngo rigire agaciro kuko risinywa n'abantu benshi batwavuye tuba 20 mugabo hariho amasinyatire yatakanye, none kugira ngo abantu basinye ari benshi tuzobaronka gute ko hariho abantu badukurikirana tuvugana n'ubundi murazi ko bavuga yuko ngo abakoranya ari babiri batatu baba bariko barategura kudeta babona uko bari kwinjira kabisa mu tukabakurikirana. Mugabo Imana ni Imana yadufashije twari abantu bazinanye nawe wacumenya n'abandi tugahura dufise iciyumviro duhuriyeko cerekeye ingene igihugu cifashe, ingene igihugu kiriko kirononekara n'abaconona barimo. Hanyuma rero urumva turajamwo turandika turarondera abantu benshi hariyo amasinyatire twari gushika nka 50 barenga hariyo amasinyatire twabonye tuti tudahagaritse hava babifata tube tuguye mu kangaratete ati baca badufata nyene dukoresha ibyo kete twabikwiye iterambere. Bon turaja kandi turatanga ivyiyumviro umwe akurikije ivyo vyatsi akurikije ivyo yabonye akurikije n'ivyo mu bintu n'akabiri igihugu casigaye umwe agatanga ivyiyumviro muramba rero tumenyekana n'umugenzi jewe yari umujournaliste nico twanamushimiye yumvise ivyiyumviro azi kugira ingene agira raporo imeze neza akavyandika avyegeranije vyose bintu umugenzi aravyandika akandika neza twaronse umwanya wo gusubiramo kuraba bimeze gute. Hanyuma rero turajamwo
turarondera n'amasinyatire ya mbere na mbere. Ico nzi nuko amasinyatire ya mbere ane twiyumviriye twatetse umutwe kuko twabona ko ari kwishora, tuti hige twiyandike amazina yacu tudahunga nubwo biteye agahinda bidukwegere, tuvyiyandike ko twebwe twemange, ntibaze bayoragure uyu n'uyu kumbura atarazi n'iryo kete ingene ryanditswe, twebwe twisinye ntibibe ibintu bita tract. Hanyuma rero amasinyatire ya mbere yasinyiwe umuzi wanje nari nsize kwijabo turasinya nyene aya mbere na mbere ko yasiwe n'abo bane bari bamwe mu nama rero amasinyatire ya mbere. Hama rero duca turi mu mugambi w'uko umwe wese aca yimenya agende kuraba umugenzazi bahuje ivyiyumviro kuri iryo bara ryabarirwa mu Burundi, asinye ambwira ati sinye iki kintu nikivuga aka kaja kariko karabura kumara abantu kuko bantu twemange nitwapfa ubundi tuberekanye icyo twavyiyumviriyeko n'ingene tugomba gusaba yuko bihagarara. Twashize mw'iki vyerekeye vyo kwica abantu, babarenganya baterekanye n'abariho, baterekanye ivyo bicishije abantu nk'uko baba bazanye mw'igwanisho igipanga iki bivuye mu mirigi, tukababwira tuberekane bajane mu ntahe intahe yivugire, nabo bivugire n'intahe yabakubita mu gahanga, n'isi yose izobimenye, n'abana bazovuka bati banaka barakoze ibara mu Burundi, baratumye dupfa bikimeneke. Aho duca dukubitiramwo rero n'akarenganyo gatuma abantu bagira ivyiyumviro bimeze nabi ntibashaka mugabo vyo, kuko bitera akarenganyo ko mu mashure, ko mu gisoda, nko mu buzi. Jewe narakunda kuja mu buzi ko nari jejejwe vyo kwigisha abakozi, inyigisho zerekeye iterambere, gukora neza, kumvikanisha abakozi n'abakoresha, bumvikane akazi kagende neza. Aho Ndafroza nawe yaza kuraba ivyo bita encadrement y'abakozi n'abakoresha ibintu nk'ivyo. Hanyuma rero tumaze gukorakoranya ivyiyumviro, mwarabisomye mwarabibonye, tuja mu vyo rero kubishira hamwe, tuja mu vyo kurondera abazobisinya n'ingene tuzobitanga rero. Vyari vyoroshe, niko twiyumviriye tuti turi vyanditswe rigasinywa, abarisinye vyuma bakemanga ati tuzobitanga gute. Duhana rero umugambi, tumaze kubisinya, tumaze kubiki ingene tuzobitanga, turagira amafotokopi menshi kugira tuze tuyakwiragize mu bintu, mugabo twari dufise n'uburyo buke bitwara abantu bahambaye mu vyerekeye imishahara, kugira ngene tugire fotokopi z'igihugu cose. Hanyuma rero twumvikana yuko tuzotanga iryo kete muri perezidanse, muri Prona, mu baminisitiri bandi. Mu Burundi twari abambere bubahutse kwandika iryo kete, kandi tukarishira ahabona n'amasinyatire birikumu vyabene kuvyandika bikajako. Bwari ubwa mbere twarubahutse, yari nko kwiyahura muri ico gihe. Muri ico gihe rero twabitanze ku buryo vyabatangaje mugende abarongoye igihugu. Hariho abatubwiye bati bari bazi yuko babakunye bidashobora kubaho, ata muntu yokuba kwandika ikintu nk'iki. Bagiye baratangara rwose, bati babaciye hehe ba bantu baraba bagenzura security, twabashinze kuraba abantu nk'aba babaciye kuryamunye gute. Birabanza birabatangaza bakugire vyagenze. Twebwe twaramaze nk'indwi zibiri tugenda ku kazi, bakaturaba kiyumbe, bakaturaba n'igitangaro ko byagenze gute, bamwe bakadutukabura, abandi bakadushimira,
abandi bakagira ubwoba kubera bazinanye na twebwe bari kuraba. Rero barabuze ingene badufata. Mugabo rero haragera igihe bafata ingingo bati ubu rero higa ducakire bamwe bamwe. Bamwe barabacakira, twebwe ku kazi baradukura ngo turi abanyamacakubiri, ngo turateranya abantu, baratwandikira amakete y'udukura izo ndwi zibiri ziheze, haza hari mu kwezi kw'icenda. Hama rero batangura kudufuta mu kazi, badufuse mu kazi n'amakete mwarayabonye. Duca dutangura rero kuraba ingene tuvuga kuko bari bamaze kujana abantu bamwe mu mirima, babakubise babononye. Nibuka ikintu kimwe kandi ndakivuga ngaha abantu bakimenye. Musenyeri Nduhira yari n'ukuntu yari amenyeranye na Deo Hakizimana, aramuhamagara arongera aramuhamagara aramubwira ati Deo, itakete mwanditse iki? Itakete mwanditse genda muri Suède ubabwire igituma mwaryanditse, ati ntaco bakubwira. Agiye amakuru yatwara yamenye nyine byamugendeye. Bashitse bamukubita bamubwira ngo wamusheze, waruzi yuko twari twarakwibagiwe. Kubera iki? Kubera yari yarafunzwe no kwibagaza. Abandi baratinya kuja kuharaba. Mugabo rero hari nk'abantu twari twarariye umubezi ntibashobora gupfira mu biba n'inzara, twebwe tuhari tuba tubaye abahemu. Hariho n'abapfiriye mu biba sindabizi kwibagaza, babagaburira imisenyi n'amacupa asenye. Ivyo abantu ntavyo bazi. Hariho umwe yitwa Karoli Shahuri yapfuye kubera yaciye inda. Amara yariseye, yarasigaye acibwamo amaraso. Ivyo nuko abantu babifatiriza ku mirenge. Hanyuma rero urumva ryagiye baramukubise bamutwita amavi n'inkokora n'ubu ntiraterana kandi yavuwe na UNICEF France. Twebwe baraduhamagaye bararunyeretse, ibe yatwara ikona mwice yari coordinateur principal y'ikoni. Ndona iza kubw'Imana batubaza ati bijya bintu mwabisinyiye iki ko mwebwe nka jewe personnel baje baranganje ngo none ubijya bintu wabisinyiye iki ko sinyura yabo. Jewe sinzinyura murazi yuko jewe ndashobora gusinyura. Naho ndumugore siza gusinyura kubera ntabwo babireye naho bamucisha ndagiye gusinyura. Naho wari yagirije nakoze icyaha. Hanyuma rero baca baratwandikira amakete rero y'ukura mu kazi ibindi turahari. Tubwira twumvise ubwo bamaze gutangura gufata abantu, twafashe ingingo yo guhuga. Kubera iki? Twagira tuti tugumye ngaha bakatwica twese, bakazogana no ku musozi wacu bakabuturira uno musozi bw'abamenye. Tuti igihugu kizoba giteye n'abandi bazokurya baca hamwe wa mugambi bari bafise wo kubamara bazoca bamara bica. Nico gituma twaciye dufata akayira turaraba Imana turabinzira turagenda turashika iyo tuja. Ingene twahashitse n'Imana yemeye ko international yatwara. Jewe ico mbere na mbere kubona nanibagiye gatoya nuko mu bintu twanditsemo byinshi baciye babikorera ko mu bintu gute baciye bafata bijya bintu byo kugira akarenganyo mu mashure, byaciye bafata ingingo yo kubikuraho. Gute ubuye nibamukurikira kujya kuntu abana bagenda mu ishuri ku bwinshi. Ikindi naco ni uko mu nyuma baciye bafuta bijya byo gukora amakopi impapuro zuguruye, amazina impapuro zuguruye baciye baza barayafuka kugira ngo bahumure batavuga izina ry'umwana yabo. Nico cavuye muciza no mu gisoda n'igipolisi mu nyuma vyagiye birazamo baracana bijya niyo vyavuye aho. Hanyuma abantu baca batangura kuza baracubwenge. Hariho n'ibindi vyiza vyavuyemo musuye mugasoma ikete vyarimo muzobibonamo. Mugabo ivyo gukora akarengane mu mashuri mukuri ico catekereje kuko igihugu kitagira bize nubwo n'ubundi batiga ikirenga mbere bamwe baza barayavamo mugabo bakayavamo
n'ukuri bari bafise uburenganzira bwo kujayo bikabava n'igisoda n'abapolisi bakajamo bose isilamu je ndazi abantu bagiyeyo muri 89 n'ubu bakivuga bati iyo ritoye idatete tuvuge tuboneye muri isilamu muravyumva hama rero ibintu byavuyemo n'ivyo nyene baramenye ko akarengane arakurwanya bakareka abantu bakishira bakizana bakagira imigambi kwishira ukizana kugira umugambi uvuye mu muco wawe iciyumviro kikaja hamwe no kugira umugambi w'uko abantu baserura ivyiyumviro burya je ndakunda kuvuga ati burya n'umuntu avuze nabi ni kuvuga iki n'umuntu bitwa ko avuze nabi uri umuntu azi ubwenge urakuramo iciyumviro ciza yakunze kuvuga uko kuvuga neza nk'uko ubundi abishaka ni uko nyene mugabo nayikorere kuri ivyo bintu umubiri wa yavuze nati burya n'umusazi avuze aba ari n'ico avuze abikorereko bakuremo iciyumviro ciza hanyuma abantu barize buhoro kuza barabana nubwo mu bimba vyasigaye bikagorana bakaba ubwicanyi bwo mu 1993 bijya vyarasubiye birondona igihugu kandi twagira tuti ikete twasohoye ko ryamenyekanye mu makuru ko kera barabica abantu bagahora bagapana inguvu bakagira iki tuti ntibazosubira mugabo burya bavuga mu kirundi bagatuti kamenyereye gukonga kama gahese mugabo ukwizera yuko bizotinda bigaheregetera abantu bakaja mu iterambere kajewe narahunze mugabo nukuri Imana yarangiriye umuntu nari nagiye ndayisavye Imana ndahunze kubera ibintu ubonye bintaye hanze si iciyumviro jewe sinitwara umugambi wanje jewe nanisaba kugaruka kuko kuja hanze umuntu bagiye ahunze birababaza kuko ntuzi aho uzogarukira ubuhevye abiwanyu ubuhevye ibyawe hanyuma iyo abantu bagiye hanze bakibaza ngo nta buzima buri hanze niyo ubwira ivyawe nituguma tuzoba abantu bajanywe n'inzara n'ikigoyi ntibagiye gutera imbere ushobora gutera imbere kuri wawe abantu benshi baramaze kuvyumva mugabo ivyo turimo sinza kubesha ndabona abantu bagenda ku bwinshi hanze ni hanze ama rero nk'abanezerewe nuko mwebwe abakiri bato mubona yuko kumenyesha amakuru kuyamenya no kumenyesha amakuru nivyo bizotuma igihugu gitera imbere kuko ubu kubera hariho n'ibinyamakuru n'abanyamakuru benshi bamwe bazobesha kubesha urumva kugira imbibe abandi babeshutse bamenye ukuri aho kuri kuko kutamenya kahise k'igihugu cawe cacu niyo ngorane rero ihava ikagora abantu ko ntibumva ibintu biza birabashikira iyo byazananye narahakuye icigwa ico nobona coco nuko nta hera de namwe habaho mugabo buno hatera de singomba ngo umuntu cane cane abatware ngo bakurikize amakosa y'ahandi kuko acakora ku gihugu batwara ingene bizogenda mu nyuma barabibona inkurikizi kurya intwaro mbi yabishika ku bintu nta guharira kuri ikindi naco nuko bigisha akahise naho kuba gateye isoni bakigisha abantu ibyabaye bituma tuguma tugwa mu kaga abantu bakaraba ingene babwira ingene bavyikingira bakaraba ingene bagira banganisha abantu kuko burya abantu bonyene duhere mbere bakiri inzoya abana bakiri bato ni abana bitowe barerane baza kumva ibimwenyi niba nakoresha ibyo rivuga hamaze kuza agakino bita jeu d'intere iyo izo intere zimaze gusa n'izitandukanye zatandukanishwa n'abantu bazikoresha mu kujyanisha abantu ko batabanganisha igihugu kiba gipfuye
igihugu kiba gikwiye ni ukurondera intwaro nziza ituma abantu bose ku ngabirano Imana yabahaye bangana